utayafise hari gihuza nyene nanje ndavye ukuntu meze nkabona ati kweri uwo muntu ararushe hari keshi birakunda kunshikira nkaca nsanga nyambu bifise ayo makeya aho kuvuga ngo ndaguha ideni nkakubwira ati wewe niumva amahoro wewe mpayufise hama yo nayo tera urujanye. Sari bakunzi ba Tarisiso Kominisa nk'ibisanzwe nkuko mubibona turi mu mujyi Bujumbura. Gahunda ni yindi tuba twerekeje ku mihanda ahana hariya ku mabarabara sori. Ni bwa buzima tu ariko gahunda ni yindi nifasha nayo warafashijwe ko nimba Imana araguhaye nawe raba ufasha abandi. Iri barabara ndibaza nimba uri umurundi wa uri hanze wa uri mu gihugu urarizi pe urarizi neza urasobanukiwe. Gahunda rero ifasha nayo warafashijwe tugiye ariko sindahazi uko biri kose ndibaza nuza kubana nanje urasobanukirwa urabe tese abantu bagiye gusa gahunda ni yindi bifasha nawe warafashijwe bana nanje baza gusobanukirwa. Sari bakunze ba Tarisiso Kominisa nk'ibisanzwe twebwe tuba twibere kuri ya mihanda uko mubibona ni maisha tu n'ubuzima nabwiye ko ntabiba byoroshe. Uyu munsi turaza kuganira kwibura ry'abakiriye mwe binabiriya akazi kose umuntu aragakora ariko kamuryohera yaronse inyungu mu kazi. Ese yuzibuze ho bimeze gute? Uyu mutipe tumusanze ku kazi ni ku kivi kimwe cya misi yose akora byinshi bitandukanye. Akora amasandugu aya bahambamo abantu, akora inzugi, agakora byinshi bitandukanye. Nifuje kuyaga nawe tuvugane kubijyanye n'ibura ry'abakiriya hama turabe eske mu buzima ahura n'iki ahura n'ibiki bitandukanye. Ese yabuze abakiriho abayifashe gute? Reka musatire tuvugane turabe nta nkunde ko biba bitoroshe niba byoroshe nkuko mbabwira ni bwa buzima mu buzima butoroshe ariko uko biri kose burya umukozi yifuzwa na bose. Hama reka dutangure uramutsa abakunzi ba Tarisiso Kominisa ku mazina bakwita nde ese usanzwe ukora iki? Jewe mazina yanje nitwa Gerard bantazira 20 cyangwa Gerard. Ayo niyo mazina ngaha anya urivuze naho mba njyamye basha bakubwira ati araryamye. Gerard kuyiye mpamvu Gerard ni kuvuga ni kubw'ibintu babona nkora n'abanyeshure nshobora kuba ngenda ndahura nabo. Uri umukristo usengera muri idini nabatijwe muri Katolika mugabo je nta dini mfise. Aho nsanze basenga hose basenga Imana ndasenga. Akazi ukamaze imije kingana gute? Akana gatanguye mfise imyaka 7. Ibintu wibandira ko gukora na cyane cyane ni nk'ibiki? Ese intambamye uhura nazo mwaka kazi kawe ni nkizihe? Muri make jewe ndakora ububati, ndakora intebe, ndakora amasandugu, ndakora ibitanda, ikintu cyose kiva mu rubaho ndagikora. Gerard tugusanze ku kazi mwino misi nk'akazi meze gute? Birabye abakiremo baraza gute? Bimeze bite? Abakiriya baraza nyene baraza ni ntangorane. Yego ibintu dandaza birabye ni nk'ibiki mwino misi ari byabuza abakiriye n'ibyabarose? Kuvuga nko mwino misi abakiriya bagura ububati ntabo mugabo baba amasandugu baraboneka. Baraboneka. Gerard nkiyo bishitse abakiriya b'amasandugu bakabura kuri wo byakira gute bifata gute? Iyo abakiriya b'amasandugu babuze nyene urumva mba ndiko ndahomba kuko ndazikoresha imitahe urumva ibiri kwirahomba. Ni kibazo ni kazi tu. Nukuvuga ikintu cyose no gushora kandi ushoye ubushaka inyungu cyane cyane. Gerard reka ndakubaza kandi kantu kamwe nk'uyu mwuga ukora ejo canke ejo ngora umwana wawe neza cyane. Mu bintu ukora mu mwuga ibintu baze gukoramo ubona byo gufasha bikazafasha n'umwana wawe ni nk'ibiki? Jewe aka kazi ndamaze kugakuramo bitari bike kubera
karatuma ntasaba cyangwa ngo nibe aba maketu ariko akantunga kandi imigambi yanje yose ndayitegura biciye mwaka kazi. Mu kuvuga ibintu mwino minsi biri gusohoka ni nk'ibiki na cyane cyane ibintu bisohoka cyane cyane nk'ubu mwino minsi ubu naya masandugu nyene n'amasandugu. Iyo ubonye amasandugu ari gusohoka cyane ku bwishi ntabwo abigutera? Ubwoba ndabugira, ariko rero naho ndabugira akandi kanya nyene ndaryoherwa nyene kubera urumva akazi kaba kariko karatembera neza. Uti nakazi? Nakazi. Gerard, umwanya umwe birumvikana ariko urumva ni ikibazo. Nukuvuga ye babuze urababara bakiriya? Ndababara. Urumva nakazi kaba kariko karapfa. Mbe Gerard arubatse? Gerard ni umusore? Ndi umusore. Umusore bisingo rwose cyane. Uvuka mu muryango w'abana bangana gute? Mvuka mu muryango w'abana indwi. Aka kazi mu iterambere kamaze gushikana none bangana gute? Iterambere ry'aka kazi karamfashije gukora imigambi imwe nari narashize imbere. Harimwo umugambi nyene n'umugambi wo kugira ngo nshobore kwitaho abatoya banje bari mu mashure no kubwaka kazi. Umugambi wa mariage woni ryari ko numva wegeje yo urakuze Gerard? Umugambi wa mariage nawone nejo bundi sikera cyane. Oya nejo bundi. Urafise fiance? Gose. Gerard kumenga ntabwo wifitiye confidence, menga ntabwo ari byo. Urafise fiance? Ukatira kuri neza cyane. Oya amahera ya hariya mpora nsanga yatakaye. Aba yatakaye. Kandi bishabiye ndyohera. Niye manuro w'abantu b'abasore usanga bari mutu na turiya usanga bari mu nzuga bari mu ndaya aho kugira baka imiryango yabo. Niye manuro uba? Manuro je nka abantu h'abasore nkuku kwacu no kuvuga sinovuga ngo nibakora iki mugabo impanuro notanga no kurondera akazi tu akazi kuko akazi naho wo bukorera amafaranga makeya gasumba ko woba wicaye gasumba kwicara kuko akazi urashobora kugakora kaguhemba makeya mugabo karagufasha kuronka kanini kaguhemba neza. Gerard twatanguye twibwirana hama ariko ntabwo ushaka ufasha abantu ku abacuti banje abafanzi bagiye ko bawe kubabwira bakore subscribe kuri channel ya Tarisiso Publicist. Na cyane abantu boba badukunda bakundana niki nuru ruvuga rwacu barashobora kudukurikirana hama bakagira subscribe naga comment. Kandi urahambaye kweri abandi ntago bazi kubivuga we urafata? Ndafata nyene ndafata. Wiza amashuranganye? 6. Niki wosaba umuntu wese uri kugukurikirana ku rubuga kuzi cyata kuzi mu bijye n'akazi kawe? Kubanzi n'abatanzi bose nobasaba kutugendera hama bakaraba ibyiza dukora ngaha anya mu Kamenge. Abeshi bahazi nko kwa Mufizi turakora ububati bwiza n'ibitanda byiza kira kitu cyose kiba kimeze neza kirese yuko tutarabambere. Gerard mwakazi wobura umukozi canke uri boss w'akakazi? Oya sindi boss ndi umukozi. Ndi umukozi. Ariko ejo canke ejo nawe urumva ko wogera iterambere nawe ugakora ibyawe? Ndashobora kubikora nyene nivyo ndiko ndategura. Nongaha birashikana ugasanga ndafise ibyanje nyene dukeya mugabo atari twishi. Niki wosaba umuntu uri gukira bujyanye n'intererano basi mu byukora cyangwa wifuza gukora? Intererano mu byo dukora urumva nosaba abafanzi bacu gushika ngaha mu Kamenge uwo bakeneye kimwe muri ibi dukora by'ububati n'ibindi akahashika kubaza ni kuri gusa kugura n'ukuri.
Nkuko mu byumva turi kuri Tarisi Sopo Minisa nk'ibisanzwe uyu mujene nawe n'umuntu ukunda akazi kuko tumusanze kuri tele ariko Ronaldo hamwe turayaze ibi nabiriya ariko ni ya mihanda tu ntabwo yabyoroshe ubuzima urazi ni kibazo reka rero dufate umwanya tugushimire mbe bavuze bakwita Gerardine izina abavyeyi banyise nini yimubona Gerard ariko ntabwo adusangije inkuru ya fiance wawe bamwitande wewe oya ntabikunda ati ntabikunda niba ngombwa nzobabwira hanyuma Gerard reka dufate umwanya tugushimire kandi twabanye neza hama niba ngombwa banze dutembereze ngaha turabe ibyo ukora twereke n'abakiriya bawe bazoza bakugana ibintu bimwe na bimwe udandaza byo ari byo uraduha umwanya dutemberere gatoya Angorana ahubwo nivyo byiza dukunda batugendera nyene ariko ntabwo wavuze barabara neza aha hantu uri hamwe n'umuntu ashaka kubagurira hamwe yoza kaza kuko ni mu buryo bwa publicité kuko urumva uko biri kose burya gahunda nifasha nayo warafashijwe adresse ni hagati y'igindwi n'ij'umunani mu Kamenge impande ya limitere ibiro bya limitere byo mu Kamenge ahahora Smart bakunze ba Tarisi Sopo Minisa umuntu uko ari kose mu kazi afise tugomba gushigikirana sinzi impamvu abanyakamenge muca muraba umuntu nk'uyu mugahasimbira kuko urabona ko n'umusore hangiye imirimo kandi umuntu uri kubyitwaramo neza kuko aragira ati n'agatabi narahevye ubu yirinywera kamwe ka supermatch na Primus nayirose naga Primus kajako ku mugoroba akazi gaheze okay reka rero dufate tugushimire kandi ni ukuntu witwaye byaturyohe bya hatari hama ejo canke igihe je tugukena tuzongera tukuronke ndazi ko ntago bizokwanga muzogoma mwandose jewe imisi yose adresse yiwanje ningaha nyene mukunzi wa Tarisi Sopo Minisa ntibagira gukora subscribe na comment yawe ibikenewe kuko ni kakazi nyine ni imihanda ariko fasha nayo warafashijwe hamarika uyu muntu adutembereze gatoyi niba ngombwa nimba nayo umunyakamenge uri hafi na hafi uzasimbire wishore je mubenga hari ibintu bizima dukuyemo iby'amasanduku ibyo nabyo nimwe biteye ubwoba gusa twese niyo tugana hari ibindi bintu byo gushira mu nzu ububati hari ibitanda ibintu byiza cyane bo reka nubana nanje baza gusobanukirwa buri kimwe muri kubera ngaha muri gukorerwa ngaha Gerard nk'aka gasandugu turabona nako umwana ko bakagura nk'amafaranga ngahe ndabura menga nako gasigaye hasigaye akanyene kandi ntitukazimba ayuzanye yose turayatora uzanye 15 uzanye 20 ayufise niyo dutora ideni hoho gute ideni sinoguhidena ahubwo udashoboye kuronka amahera ndakubwira ati tora wijani uramuha kiki neza cyane ariko Gerard umengo ufite umutima mwiza yasi cyane kubera ndafise ibyaha Gerard ati n'umuntu ce byanze ndamuha ati tora wijani Gerard rero ntabwo ari ibyo bintu akora n'ibitandara hano Gerard nk'iyi ngiyi yo urabye yo kuze amahera ngahe iyinya igugwa 80,000 80,000 niyo umuntu akuze niyo umuntu tungana niyo umuntu mungana ariko ntabwo urayihera heza oya ndayiheza aha hasigaye kugira ngo ndayishire kw'igitambara umukiriya yaje kuyirondera asanga isa neza abakunzi ba Tarisi Sopo Minisa ni kakazi nyene akazi kose karatunga umuntu akazi kabi gusa nako kuroga ndirabona umugabo yihangiye imirimo ari kumwe n'abandi ariko uko biri kose nakazi tu yahimirije n'abantu bose kumva ko wari wese yoshaka akazi uko udafise akazi urasuzukurwa n'uwari wese Gerard kukantu k'ideni ho umuntu ajaka kwaka kadeni na cyane azi ko urupfu ruza umuntu atiteguye wowe umufasha iki ideni ry'isandugu oya isandugu bisaba yuko uza uyafise kubera sinoguhite n'igisandugu uko byongora no kukwishuza nawewe uravyumva ntiwoshobora kugenda ubwira umuntu uti amafaranga ya yasandugu kandi kwanza ntiri no muhira yarayihambye yayishizemwe umuntu wiwe kandi aba yaramukunda ugaca ugenda ukumubwira ngo mpa amafaranga oyisho ntigikunda uzu yazanye Gerard uko biri kose abantu bose uraza ikintu cyo gupfa
abantu baterwa bakiteguye none ati afise nta kuntu utayafise hari igihuza nyene nanje ndavye ukuntu meze nkabona ati kweri uwo muntu ararushe hari kenshi birakunda kunshikira nkaca nsanga nyambo bifise ayo makeya aho kuvuga ngo ndaguha ideni nkakubwira ati wewe niumva amahoro wewe mpayo ufise hama yo nayo tera urujanye apana ivyo kuvuga ngo nzoze kukwishuza kubera naho waba wari umugenzi umaze kuba umfitiye ideni hari igihe duhura wahora unandamusa duhuye nkaza mbona urakase mwizero kandi ntari mfise na gahunda yo kukwishuza. Gerard akakaza kamaze n'imisi ngahe? Aka kazi nagatanguye kuva ntangura kwiga mu wa mbere mu 97. Okay. Gerard n'umuntu ufite imyaka ingahe? 32. Okay. Gerard, reka tugushimire. Murakoze.